Ndabaramukije bene data aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye kushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza ndonse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Izina ryawe ryera Kristo, ndagukengurukiye, ndagushimiye ko ari we Mana, nta yindi iriho, wowe wenyene ni wowe ugororotse, wamyeho, uriho kandi ugiruze, icubahiro n'inganji n'ivyawe. Mwami Imana, turi imbere yawe muri kano kanya, ndakwinginga ngo ubane nanje, unshoboze aho mvuga ijambo ryawe, wemere mpwemu yera ankoreshe nk'uko ugomba, kandi uwunkurikira wese mu izina rya Yesu Kristo agirirwe neza kumva ico umubariye. Ndabigushimiye kandi kubikora birenze ibyo ngusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Bene data, ndanezerewe gusubira kuza kuganira ku bya Yesu, kugabura ku bya Kristo. Umuntu agabura ibiri mu mutima wiwe. Imana ishimwe. Hari ijambo Imana yampaye uyu munsi ariryo ngomba ngo tuganireko. Ijambo dusanga hariya mu gitabo ca Zefaniya igice ca 3. Turasoma hariya guhera ku murongo wa mbere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo uzobona ibara urya mugwa wagararije, wanduye kandi uhahaza. Ntiwumviye ijwi riwubarira, ntiwemeye guhanurwa, ntiwizigiye uhoraho, ntiwiyegereje Imana yawo. Abaganwa bo muri wo ni nk'intambwe zivuga, abacamanza bawo ni nk'amabingira agenda ijoro atagira ico araza namba. Abavugishwa bawo ni bihuruduka kandi n'abaryarukanye. Abaherezi bawo bahumanije ahera kandi bishe ivyagezwe ku manyama. Ku murongo wa 5, ariko uhoraho ari hagati muri wo aragororotse, ntazokora ibyo kugabitanya. Uko bukeye aserura ahibonekeza imanza ziwe ziroranye. Ntatenzekanya, ariko ikigoryi nta dusoni kigira. Imana iduhangaze. N'aya majambo ngomba ko tuganira ko muvugishwa n'Imana Zefaniya ariko aravuga kuri Yerusalemu. Aravuga ati Yerusalemu n'umugwa, kandi uwo mugwa arawuvuga neza. Ku murongo wa mbere ati wa mugwa we uzobona ibara, ngo kubera yuko ngo wanduye, uwo mugwa ngo waragararije, ngo uzobona ibara urya mugwa wagararije, wanduye ngo kandi uhahaza. Ijambo kugarariza risobanura umuntu aba yarabwiwe ikintu akakirenga ko akibona. Rero iyo umuntu amaze kugarariza, akagarariza ku kintu abona, nta kindi kiba gisigaye atari ukubona ibara. Aravuga kandi ati uwo mugwa si ukugarariza gusa, ngo kandi ngo urahahaza. Ijambo ryitwa guhahaza ni ijambo ribi, ni ijambo rikoreshwa n'umuntu akoresha amanyama, agatanga itegeko ku manyama, canke umuntu akarenganywa, canke umuntu ntaronke uburenganzira bwiwe, agahahazwa. Guhahazwa n'umuntu abonerwa. Imana idufashe. Ikigeretse ko ngo ntiwumviye ijwi riwubarira, ntiwemeye guhanurwa, ntiwizigiye uhoraho, ntiwiyegereje Imana yawo. Umugwa utemera, canke igisagara kitemera, canke abantu batemera guhanurwa, ni nk'abantu bari ahantu mu gace kanaka batemera guhanurwa, batemera kuburirwa, batemera ijwi ry'umuntu avuga ati nyamara yewe ibi bintu sigaho, nyamara yewe aha hantu uca muri iyi nzira.
ngo niko bari bameze, ntibemeye guhanurwa, ngo kandi kigeretseko ngo ntiwizigiye uhoraho, ngo ntiwiyegereje Imana yawe. Bene data, kutizigira Imana ni ibintu bibi cyane. Muri ibi bihe abantu barashobora kwizigira, umuntu akizigira amafaranga afise, akavuga ati ko mfise amafaranga ibintu bizomera gutya na gutya nta ngorane. Abandi bati ko mfise abo tuvukana cyangwa ko mfise umuryango ukomeye nta kibi nzokwigera mbona. Ariko bakanka kwizigira uhoraho. Abandi bakizigira amadiplome yabo, abandi bakizigira ivyo babonesha amaso. Ndakubwire mwene data, uko vyo babimeze kose ntukore icaha cyo kutizigira Imana. Ibyo byose imiryango naho uyifise amafaranga naho uyafise, ngo abaganwa bo muri wo ni nk'intambwe zivuga, abacamanza bawo ni nk'amabingira agenda ijoro atagira ico arazana mba. Imana itugirira imbabazi. Ngo abacamanza bo muri uwo mugwa, turiko turavuga Yerusalemu, niko Zefaniya ariko arabivuga. Ngo abacamanza bo muri uwo mugwa, ngo abaganwa bo muri wo ngo zari nk'intambwe zivuga, ngo abacamanza nabo ngo bari nk'amabingira agenda ijoro ngo atagira ico arazana mba. Ni kuvuga ngo amabingira agenda ijoro agenda aronona ibintu byose mu nzira. Imana data wa twese idufashe. Uyu mugwa turiko turavuga ni Yerusalemu, ariko ijambo ry'Imana naryo ni ijambo. Aha havuga Yerusalemu, mugabo uyu munsi hashobora kuba havugwa wewe, hashobora kuba havugwa jewe, ariko icyo Imana iriko iravuga ni giki? Imana ikiriko iravuga nuko umuntu yokwizigira Imana. Umuntu yokwizigira Imana, umuntu akaba atari nk'intambwe yivuga. Beneda, ngo abaganwa bo muri uwo mugwa ngo ni nk'intambwe zivuga. Ni ukuvuga iki? Abantu b'inkazi. Imana ntishaka ko tumera gutyo. Imana ntishaka ubwoko bumeze uko. Abantu b'inkazi, intambwe zivuga, ni ukuvuga ibikoko bigenda biraroha. Imana idutabare. Ngo abacamanza nabo ngo bameze nk'amabingira agenda ijoro. Amabingira, amacamanza bakaba amabingira. Amabingira agenda ijoro agenda bigenda joro. Amabingira, ibikoko bijyana, kandi wari umucamanza. Imana itabare. Urumva rero uwo mugwa canke ico gisagara kimeze gutyo, canke abo bantu bameze gutyo, Imana ntiyo vyihanganira. Imana ishaka ko abacamanza baba abantu baca imanza z'ukuri, imanza zibereye, ntibamere nk'amabingira agenda ijoro. Amabingira agenda ijoro, cambere co urumva ko abo bantu si abantu bo kwizigirwa habanamba, si abantu umuntu yokwitura. Eka ahubwo n'ibikoko umuntu yohunga. Kandi yitwa umucamanza, none uwo mushira urubanza rwawe ngo bigende gute? Imana itabare. Ku murongo wa 4 ngo abavugishwa bawo ngo nibihuruduka, ngo kandi n'abaryarukanyi, ngo abaherezi bawo ngo bahumanije ahera, kandi bishe ibyagezwe ku manyama. Murumva ko ibyo bintu byari bikomeye cyane. Mbese aho utumbereye urabibona, aho abavugishwa bahuruduka. Mbega urabibona aho abantu baryarukana, abantu bitungwa n'abantu b'Imana bakaryana. Mbega aho uherereye urabibona aho abaherezi bahumanije ahera. Urabibona ngo bishe ibyagezwe ku manyama. Iri jambo rirakomeye. Kuba umuntu w'Imana yica ibyagezwe ku manyama, kuko umuntu w'Imana ari suppose kuba asoma ijambo ry'Imana akamenya ati ijambo ry'Imana hari rivuga uku, aha naho rivuga uku, aha naho rivuga uku. Ariko kwica ibyagezwe ku manyama naho ni ukuvuga ngo naho rivuga uku jewe ndakora uku.
naho rivuga uko jewe ndagenza gutya ijuru ritabare. Ariko Imana ishimwe, dufise Imana, haleluya, dufise Imana nyamana, dufise Imana yumva, dufise Imana ikora, dufise Imana itabara. Situation zose umuntu aba ari uyu munsi nta bishasha birimo, ibintu bikorekeka kuri iyi si nta bishasha. Ivyo turiko turabaho uyu munsi abandi babibayemo kera. Uyu mugwa w'i Yerusalemu ngo wari umeze uko. Yerusalemu ahantu hitirirwa aho Imana iba. Yerusalemu ahantu abantu bagenda bagasenga bagatura imitwaro yabo, ariko harahinduka hacika umusaka, hacika abantu baho, bacika abantu nk'uko turiko turabisoma ngo abavugishwa baho bacika abantu b'abaryarukanye bibihurunduka, ngo abacamanza baho bagacika nk'ibikoko bigenda ijoro. Niko byari bimeze waho aho uri. Mbega urabibona? Numwuka inimhemu mbi ikurikirana. Data dutabare, ijuru ridutabare. Mwene data musenzi aho uri uteramira igikorwa, uranduriza impemu mbi niwazisanga aho uri, urandure, usenge, urwanye ibi bintu. Abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana ariko ntibizigira Imana, bakizigira abahambaye, bakizigira ibindi bintu. Aho uri nubibona usenge. Abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana ariko bakaba batazi kwiyegereza Imana. Kwiyegereza Imana ni iki gabene daso gusenga? Guhera kera iyo hadutse ikintu c'ingorane, abantu b'Imana baca baje imbere y'Imana bagasenga. Ba Daniyeli baca bafata iminsi bakaja imbere y'Imana bakisonzesha. Niko byari bimeze, niko kwiyegereza Imana, ukegera Imana uti Imana kubw'iyi situation imeze gutya tugenze gute? Umuntu akarondera mu nyonga z'Imana. Ariko uyu munsi iyo Satani yamaze kwinjira ntibiba bigikunda. Uyu mwanya w'Imana ntubukiboneka, ahubwo hataboneka umwanya wo gukora mu zindi nzira zose ubona zoshoboka. Ariko Imana idutabara. Umurongo wanezereye ari naco gituma numva nari nshaka ubu murongo kugira ngo tuwuganire ko, n'uyu murongo uvuga ngo abaherezi baho ngo bahumanije ahera, ngo kandi bishe ibyagezwe ku manyama. Mu izina rya Yesu Mwami adutabare, ntihakabe uwo mu baherezi baho utumbereye ahumanya ahera nawe uri kurarorera. Imana Data idutabare, ni wowe wo gusenga no kwinginga Imana no gusambura izo mpemu mbi zose ziza guhumanya ahera. Imana ishimwe, dusenga Imana yumva, dusenga duhamagara Imana yishura. Wewe ushishikara uhamagara, Data azokora mu nzira ziwe zokora, ariko ahera h'Imana uhateramire ntihahumanywe. Abica ibyagezwe ku manyama navyo Kristo arabizi, kandi wewe kora akazi kawe ko gusenga Imana no kwereka Imana, maze ubohoraho Imana azobiroranye. Ku murongo wa 5 ngo ariko uhoraho, haleluya, ari hagati muri wo aragororotse. Ariko uhoraho ari hagati muri wo aragororotse. Imana ishimwe, ngo ntazokora ivyo kugabitanya. Haleluya, mu Mana yacu nta byo kugabitanya bibamwo. Umwami Yesu Kristo aragororotse. Imana ishimwe. Aha Zefaniya ariko aravuga ati umwami Imana ari hagati muri Yerusalemu aragororotse. Umwami Imana ari hagati y'abantu bayo, ubwayo uhoraho Imana aragororotse. Nubwo abantu bomera nabi ntibyinfluence Imana kugira ngo Imana nayo icimera nabi. Imana iguma ari Imana, ugororoke cyangwa ureke, ariko Imana yo iragororotse. Imana ishimwe. Ngo uhoraho Imana ari hagati muri wo ngo aragororotse, ngo ntazokora ibyo kugabitanya. Haleluya, ngo Imana ishimwe. Umwami Imana ntazokora ibyo kugabitanya. Akantu kanyoheye ngo uko bukeye aserura ahibonekeza imanza ziwe ziroranye. Haleluya, uko bukeye mwene data,
ukabona umwami umenga yatevye, eka ntiyatevye, ahubwo ariko aregeranya icandiko gikwiriye. Ukabona wasenze, wewe rindira uko bukeye umwami ariko arakora. Kurya umwana aba ari mu nda, uko bukeye umwana agakura, mugabo wewe hari aho utabimenya. Uza kubimenya tuvuga umwana atanguye gukura, hariho ahantu hageze, atanguye gukubita amaguru mu nda, ariko uko biri kose urabimenya. Naho utamenya byose, bisobanurwa ngo iki? Nibyo utamenya, Imana iriko irakora. Haleluya. Ngo uko bukeye aserura ahibonekeza imanza ziwe. Imana ishimwe. Uko bukeye umwami aserura ahibonekeza imanza ziwe. Yesu nahabwe icubahiro. Rwa rubanza bashira imbere y'Imana, humura, data ariko arakora. Data no mugororotsi, data azi guca izibereye. Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma ngo ntatenzekanya, ariko ikigoryi ngo nta dusoni kigira. Nkuko bimeze, ikigoryi nta dusoni kigira. Ariko nagomba kuvuga ngo Imana yacu n'uyu munsi iracakora. Uko bukeye Imana yacu iserura hibonekeza imanza z'ubugororotsi bwayo. Wewe wizigiye Imana, komeza kuyizigira. Haleluya. Komeza kuyizigira. Imana ntizogutererana. Imana ntizokurekera muri iyo mwijima urimwo. Imana ntizokurekera muri ivyo bikugoye. Oya, shishikara usenga, komeza ubikora. Uko bukeye Imana iserura hibonekeza imanza zayo. Uko bukeye data arakora, n'uyu munsi aracakora, n'ejo azokora. Komeza rero umwizigira. Aba bantu bari bakoze icyaha gikomeye cyane, icyaha cyo kutizigira Imana n'icyaha cyo kutiyegereza Imana. Wowe ntugakore uko mwene da, ntugakore uko. Wizigira Imana. Imana ikoresha abantu n'ivyo. Imana irabakoresha, ariko ntidushira ibyizigiro byacu ku bantu, dushira ibyizigiro ku Mana. Nico gituma umuntu w'Imana amenya ibanga, akamenya ati Imana yacu iragororotse. Mwene data ndago mufata aka kantu ku murongo wa 5, Zefaniya 3 ku murongo wa 5, nguhora ari hagati muri wo aragororotse. Uhora hari hagati yanyu aragororotse. Uhora hari hagati yacu aragororotse. Uhora hari hagati mw'ishengero ry'Imana aragororotse. Haleluya. Ngo kandi imanza ziwe aserura hibonekeza imanza ziwe uko bukeye. Data nahabwe icubahiro. Imana nibahezagire bene data. Kwarukusangirira ijambo rivuga ngo turushizeho na ntajye kumwizigira. Wewe wahamaga gukorera Imana, mukorera n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, wambaye uguca bugufi no guhindira agashitsi imbere y'Imana. Aha tubonye ngo abacamanza ngo bari bameze nk'amabingira bagenda ijoro. Ahandi ngo abaganwa nabo ngo bari bameze nk'intambwe zivuga. Twambare guca bugufi. Uko umwami yaguhaye igikorwa, ugitware mu bugwaneza no mu bugororotsi. Ntugereranywe n'ibikoko, intambwe zivuga. Ntugereranywe n'umuntu abantu baraba bagatinya. Ukamenga aho uciye isase zovuga. Ukamenga aho uciye abantu bose urabarasa. Ukamenga aho ugomba gucubwira abantu ngo igigwayo ndengane. Oya, ca bugufi mwene da. Ca bugufi. Imana irakugomba, Imana iragukunda. Imana irashaka ko abantu bayegera. Imana irashaka ko abantu bamera nk'uko Imana ishaka. Guca bugufi Imana irabyifuza. Kwisunga Imana nico Imana igomba. Ukamenya kuyisunga, ukamenya kuyibwira ibyawe, ukamenya ko udakwiye kuhonyanga amabwirizwa y'Imana ku manyama. Kuko Imana n'umuhozi ateye ubwoba. Imana n'umuhozi irahora. Ca bugufi uvuga uti Imana ntabara ngirira imbabazi. Umwansi yaranshutse, umwansi yaranteye, narahenzwe, abadayimoni baranteye, ngirira imbabazi Imana. Ufata akanya wenyene wiherereye, ugenda ahantu wicare wenyene uramvye cyangwa upfukame, uti wa Mana we, uti ndi hano, imbabazi zawe nizo ngomba.
Imana irakugarukira kandi Imana irakugirira imbabazi. Imana si umuntu beneda, Imana n'umugwaneza. Hari igihe umuntu ashavura agashavuka akaziriringa, ariko Imana yo upfa kuza ukayitura uti Imana ndakwinginze ntabara. Imana iravyumva kandi irabikora. Imana nibahezagire. Rero yari amajambo nagomba kuganira namwe, abayumvise mwese Imana ibaha umugisha. Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana ibona ngwiserura hibonekeza uko bukeye ivy'imanza zayo ziroranye. Uyizigire n'izo manza zawe washize imbere y'Imana, Imana izobikora kuko niko kazi kayo. Imana ibaha umugisha mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65 46. Imana data ibaha umugisha. Iyi shene turiko turaganirirako ni shene Habonayo. Kwari ukwibukanya abantu b'Imana bariko baja mw'ijuru. Tube abantu b'Imana vy'ukuri, tugendera mu bugwaneza, tugendera mu kugororoka. Umwami Yesu Kristo ari hagati y'abantu bayo. Imana nibaha umugisha. Urakoze Mwami Yesu, iri jambo uduhaye, hezagira bene data baza kuryumva n'abazoryumva hanyuma ribahindure, ribubake mw'izina rya Yesu. Rihindura ivyansi guhinduka, risenyura ivy'umwansi yashinze mw'izina rya Yesu. Abantu bige kwizigira Imana kandi abantu bige kwegera Imana mw'izina rya Kristo. Abanyabyaha bihane, abagiye inyuma y'umusaraba bagaruke. Ndabigushimiye kuvyumvise kandi kubikora mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen.